Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Jewe nukuri simbona iyo bizoronka inzira mwihebure. hariho n'ikindi kintu yavuze ntatahu. Mbwira numva ko je no bitahura. Aratanguye kuvuga. Yavuze ngo iki? Numva avuga ngo mu acaracika. Yarashatse kuvuga iki muhu? Vyahavuye bigenda gute? Sabwiye Mariza wanje. Ndashobora ujya mu gynécologue avuye ngaha muri tour. Umubwire ko ivyo avuze vraiment bidashobora gushoboka. Ntibishoboka gute gashiri wanje? Wapishusha. Zishobora kuguma njyamye ngaha mu bitaro. Facture iguma iduga, iguma iba nini. Oya nukuri navyo tuzoshobora kuriyo. Chérie. Ivyo umva vyo ushoboka. Hunyine wumvise ko kolo yawe nubitugaye. Numva twotamuhira umeze uko. Uniga shiri vya facture na iguma iduga we nacu bikubwiye shushu. Umviriza chérie. Jiwe kindaje shinga nako kabebe w'ungenze nta kindi. Navyumva. Nta kindi vraiment. Reka kugira ubwoba kakabebe ntacu kaba. Sivyo abana bazigamwa n'Imana she. Musabe ntaheshaya amaguru nje kuyamanika muhira. Ndabigusabye. Umva ndakubwire chérie. Uyu mwana tumurindira imyaka myinshi. Navyumva. Igikenewe cyose nzogikora kugira tumurongo. Rero kuhaje ndagusabye. Kuhaje ntayo mbuze sheri urabizi. Je m'inquiète pour la facture. Irika n'amahera dusigaranye kandi nawe urabizi. Bazodufungira ngaha mu bitaro hama tumaramare en plus ku mwana wa mbere. She birabasha. Icoma gusa ukibaruka neza ifura yanje nkayiterura mu minwe. Ibisigaje mu mfu. Reka kwigirisha vraiment ndabona ko nawe wamaze kuruha. Babwire nje kumanika aya maguru muhira ureke kumira ku nzira. Niyo proteze yawe honyine cindi baza kwimukumanyuka. She umva ndakubwira ikintu kimwe. Naho mfise ukuguru kumwe. Bambwiye ko nduga imisozi yose y'urusangi kugira umwana wanje ndamuronka akomeye. Nzoyiduga. Navyumva. Nkuri. Umva ndakubwire. Tuzova dutanye mwana. Wavyumvise? Aho naho ni ryari gashe. Ireka je narambiwe. Ushobora kubaza ingene imbavu zarushe kuryama kuri aka kamatera ko ngaha kwa muganga. Nutwafike cyane. Antuka amezi aheze si yasigaye. Deja twatanguye troisième trimestre. Ndakwinginze wihanganishe. Sivyo? Yakwanza ndakubwira aka massage k'ibirenge. Oya reka. Oya reka urangira ku mugoroba. Okay. Nakaye no muca musinzira neza mwe na bebe. Sivyo? Cher. Merci kubera. Ukuntu wamufasha muri byose kandemesha ati no kuri tout simplement urandengera. Ndagufasha cyangwa nje ndifasha. Erigasho no kumenya ko iyo nda twitwaye twese. Sha no kuri mu bagabo bake biyumvira gutyo. Merci. Je mpiriwe na kwironke. Ego mbwira ari ivyo nza kugutegurira soir. Change ungire confiance za kwibona ndabizaye. Je te fais confiance. Nukuri kandi rero mugabo. Ndazi wowe ngaho ugira wikokore ndakubujije wavyumvise. Oya ugira utuntu tworoshe et surtout tutazimvye. Wewe ivyo bindekere kwanza baindirutse. Yemwe some neza ivyanditse aho hejuru. Duhemba umwumwe muratora. Yo banki ntugire ikibazo. Twebwe turi babiri badatana mu ndagano. Kandi noneho si tutoza guhungabanya umutekano ngaha muri banki. Turi mu bawuhagarariye kame. Shabugira umushasha muri banki. Nifito nanje. Cyangwa nuko twaje twambaye civili. Murambabarira ariko namwe murumva ko dutegerezwa kuraba ko hoba ordre. Ordre twayumva natwe. Ntaco nimuzana ayo masheke yawe. Akira. Igera kwibwagiye mbongo make. Jino mbanda mutevya. Toto namere ko jewe bamakeya nikurize mu twabo. Nakirageje kabisa. Ehe sinyahamusi. Ubu ntizaho gakarama. Akira. Asha, arakwiye merci. Bomoriri.
Chukuma hafi afashe guharura. Toto nojahe no gusiga honye no umunsi nzi ko ari wowe uri ndengereza No turahana mugabo. Brigadier Toto mwebwe konte yanyu mbona ata amafaranga ariko Ata ariko gute? Ivyo wumva bishobora kandi kumushara wanje bawushira ko rimwe wambo. aya nivyo narimenye Abashaneza. Je ni kwa. yego umushahara ndabona ko wagiye ko ariko hari ideni mwasavye Deniriwe n'ubwato. Ubonje gutora umushahara. Ivyo wumva bisa? Brigadier Toto uko bimeze iyo wasavye ideni igihe co kuri hakigeze ibanki itora ku ikonti wemeye kuzorihira Yego ivyo ndavyumva. Mugabo ntitwasizana ibanki bora ku mushahara. Ideni ndagisha muri versema yiziva ku bwato gusa. Ivyo mubimenye? Oya sinavyemera. none basi versema y'uku kwezi warayishize kuri konti Bwatwagize kandi. Oya. Ariko bariko baragakora. Nibasoma amazi. Ategamera yayo. Umushahara wanje nibakorako. oya toto Oya. gabanyichwe reka tugende zumafime cyo guharimwe kuko ndabona atacu bava wowe Idahehe batamahemera yayo. ndabona atacu Iyo uzi n'ibyarindi aho hanze uko bingana. Ahubwo nene kubize sha. Yarutse amahera. erega ordinateur ziri programme komwe Nivyo bya ikiringo kigeze ayari kuri konti niyo zitora uko bitagenze uko woca urihishwa amande None ordinateur zirikoresha. Kuki mubigira mutangishije inama. Inimero zanje za telefone nabahaye zimaze iki? bom gerageza umusigurire umugenzi wawe sino ndahamagara security Injira Condo uricaye nyene mu bitekanye bene wanyu bari mu banza wicare kwanza intebe ngiyo ushaka ngira ikinone Uviza Condo wowe urazi abarengero benshi barakuba na umubiriza abaje tuze kurekuza bene wanyu bafungiye ubusa utiki bajya abahungu niwe kwegeye ingorane mu kuja kubuza abandi kuroba barakoze amakosa akomeye buryo Condo ivyayi rusengi turabizi ikosa ryo nyene bakoze nuko babusira abarengero gusa ibisigaye n'ivyitwazo oya babahanye kubera ikosa bakoze apana kubera arabarengero ico ndakikwankiye kandi mwebwe iminsi yose mwitwaza iby'uburengero suko vyitwaza abarengero turiko turaburaguzwa ngayi rusangi ilifo ko bihagarara abarengero gusa nta baseruko babonye bafashwe muri rya migumuko ku kiyaga abaseruko baciye babare kuri Condo nta makuru ufise uwafunze inzira karenganye guzacu gusa uti nta makuru mfise amakuru ndayafise abapfunzwe nabagiriwe n'ikosa ryo guhungabanya umutekano w'abarovyi bari bitekaniye ku kiyaga nta kindi mbese abaseruko barakuroze uraheze umuryango wawe Condo uradutanga kanuka umviriza ndakubwira bigitangura mwaraje kundaba sivyo ndabahanura ngo mureke kuja mu migumuko itagira mvura muranga wowe ntuvyibuka none wasigaye dore kandi turenganije hajya twe twashavuye wangu ivyo vyo gukoreshwa n'agashavu rero ni bibi cyane hama iryo shavu mugaca murita ku baseruko ivyo wumva vyumvika nta museruko muzima bangayi rusange urabizi neza Condo ikibanzo urimo kuri izini wategeza kugikoresha ku neza y'abarengero bene wanyu aho jewe ntituri kumwe sinkora ibiteye kubiri n'amategeko jamais tutize kubana tuzokwama turyana nk'imihimbi izo mbwebwe z'abaseruko baratwobana neza gute kandi ziguma ziduhigira mwebwe rero mwibaza ko mwera mwe murera ni gute mwagiye gusimbira kuri bajya barovyi babaseruko batazi nibibera aha kuri izini rijya sikosa mwakoze buryo none se waba badutoteza cyangwa tuje kurekuza bene wanyu honye nyene wowe urabasuka uravyumva wowe urabasuka uraja ngaho ugakokeza hageze ugacunyika bagasigara barafatwa bonyene kura ngaho unobana ariko ndabavugira none wowe wafashije iki ko uri bariko bararenganya ubona imbere yo gukora amakosa be mubanza mwiyumvire urumva ingene ugomba kunsuka mvira mu biro kwanza umva Condo ndakubwira abo baseruko babamo uri kurishimiza ko yadufaranga bagutamira kuri izi umenye baguhaze bazokudahwa na butabazi umviriza be mucu ubwenge mumenye ko ata muntu numwe ari hejuru y'amategeko ubudivyi wishimira wowe wishimira abaseruko ndashikira igisuko cyanyuma wow Ewe Alice nukuri uranyarutsa vraiment en plus nukubabaza ntubabaza oya ndagusukura nk'ugukunda shi urakoze vraiment ufite umushatsi wawe warabaye muremure cyane bica byoroha hehe gashaka uca utangura gukuramwo n'amabu nayo oya nagiriye ko ufite umushatsi mwiza cyane woroshe aho urumvise ko naza ndagusokoza
aha ndahesheje mu bisanzwe Wakoze n'ukuri. je defrize amahopuse ni maremare cyane wapi oya vraiment n'ukuri je nta yindi produit nzosiga n'ukuri ngire ndawo umwe wose ndarushe vraiment be barakuroze kanya oya hasoni bewe bagiye kuri kwisoko wewe hewe uwimana yandemeye azonkunda uko nzobasa ntazobakunda igisoko canje canke umushatsi wanje hewe ndakubwira uzoje utora uwundi mahene je sinzohagarikira umugeni asa n'umugabo uravyumva sishobora arisi umunsi wagira wera natwe nukugo muri myiza hamwe kuri mariage yawe bazosokora umushatsi wawe gusa atameshi bashize ifa ko umuntu wawe agusanga uri wawe ariko nawe gamana ukuri nuvyoroshe ahubwo nyibwirire mwampara akomeye ko ndamukumbuye tuvugana imbisi yose n'ubuzona arahamagaye narega sahu aho yipoteza ntazi ko hoza umurija ndiye yemera kumukubita ku ntoki areke kugotwaza wewe barakibaye umurija ndanje ni mwampinyene abandi ntabo mbona vraiment hata shaya mbwiye ko ari mukutse haha emwe aho ndumva shaza cyo wambaye jewe gusa rero sa ico ndakobereye ni kimwe emwe uzocunzanira abana bose izo ndajemeye komeye mu mutwe Inge gatosha nitara. Allo? Allo? Ndazi kunyumva. Nimeri maski. Arya matohozo uri kuragira ku bwato bwazimiye. Uyahagarika ibona bwangu. Uranyumva? Nta yindi avertissement uzoronka. Ukabandanya. Uzobona imbwa yaboneye ku mugezi. Muri bande? Ninde tuvugana? Yo. Bemana yanje ibintu. None nk'ibintu byo bigire bisubire byaduke n'ibikukomana arise n'ukuri arise jewe ndako man jaka kazi kazonca gatwe kazompitana Chaje ndajugumiye ibyo munda jewe biriko birasha yakete man kirateye ubwoba arise jino n'ukuri je sindavyumva none nkuya muntu avuye he ninda ndodera kwiki jewe kanyenyeri Bega yemwe vyakanyenyeri ko bitoroshe bizobandanya gute mukurindira kumenya uko bizogenda reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko ngo dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe gipe ngo iyo amenya ko cuma afise umugambi wo kwica bari mu bwato ngo ntiyari kwemera ko bakorana none ivyo biramugira umwere sigura intererano z'uno munsi katuzihere kuri Emmanuel Kwizera ava mu ntara ya Gitega muri commune Nyarusange yagize ati kuba gipata amenya umugambi cuma afise sikosa ryavuye kuri we atahubwo iyo ujanye nyabahuru rushobora kugwa mu mitego utazi ati kandi iyo wihuse mu kurondera amaronko ushobora kwica n'ivyo ukize bigakiza n'ababo bose ati nakarengo iyihuse yavyaye ibihumye Wene munyanya twandikiye ni Reginal Bitangimana ava ku mutumba wa Cirambo muri commune Gitaramuka mu ntara ya Karuzi yagize ati gipe umugambi yakoranye na cuma ntiwomugira umwere na gato ati kuko yabikoze ati yumviriye mu ntumbero yo kwirukira ubukuru atariko natubera karorero tumenye ko umukuru umufashanya guteka inkono y'ikibi yasha akayigutana Ubu naho reka tuje mu ntara ya Mwara aho Josette ari mu Rusaka yagize ati insiguro ya gipe yonyene ntiyo mugira uwera atariko ibikorwa vyiwe n'umwitwarariko agirira abarengero n'abaseruko bituma yera ati kuko nta nkunzi agira Leonce ndayiragije ari ngozi imarangara yagize ati gipe yarakwiye kwishikana ku gipolisi hanyuma akagira ko atanga nabo bandi bari nyuma y'inyuruzwa y'ubwo bwato ati kuko ivyo ubwicanyi bwagiriwe abari muri ubwo bwato ntavyazi ati gutyo gipe azoba nakingiwe ati kuko yonagirirwa nabi hamwe abanyarusangi bomenya ko yari mu inyuruzwa y'ubwo bwato ati kandi nakanyenyeri yorushirizaho kumwemera ati kuko yoba yatanze umuco kwiye ati kandi akawutanga mu bajejwe umutekano aho uwari we wese yama yiteze ukuri gukwiye ati gipe yabigiyemwo atabizi kumva z'amaronko abakurambere nabo barayamaze bati uca mu nzira utazi ugaca inkono utazi Pacifique muri kaminuza y'u Burundi muri campus Mutanga nawe yagize ati gipe kuba avuga ko yamenya ko cuma za kwica abantu atari kwemera ko bakorana ntibimugira umwere ati kuko ivyo avuga ndavyita nko kwicuza ati kandi iyo yamiza ibintu vyayangaye ati nibamenya ukuri akwiye gushengezwa gahanwa n'amategeko ati kuko ibibazo abanyarusangi barimwo hanini bimuvako ati kuko yemeye kuja mu mugambi wo kunyuruza itunga rusangi y'abanyarusangi
reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri niyo nshuti Claudine ava mu ntara ya Gitega aho yagize ati intambwe gipageze ko yo kwimenera ibanga ndayishimye cyane ati kuko uje gukira indwara arayirata ati kuba atarazi ko cuma yari afise umugambi wo kwica abo bari kumwe mu bwato ntibimugira umwere ati kuko naho batari gupfa ntiyari yemerewe kwiba ubwato buhuriwe ko na bose ati kosa afise si ryo kutamenya ingaruka zakurika ivyo yari yahenzwe ati ahubwo ikosa afise ni ryo kuba yari ikunze akemera no gutamukaga abandi ati nk'uko Toyoyo amuhanuye niyishikana atanga umuco niho nibibazo biri kuri izine bica bikemuka ati hanyuma azohanwe inyuma y'igihano ubuzima burabandanya ati kandi niyabikora uko n'akanyenyeri azobimukundira. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonere n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niho mwahita basomera akabazo gice muhejeje gukurikirana akabazo nakagakurikira. Condo ararahiye ararengwa ko adashobora kuvugira abarengero b'iwabo bapfunzwe mbega iyo nyifato yiwe muyakiriye gute mbega hoho iratahuritse gute ndasubiramwo. Condo ararahiye ararengwa ko adashobora kuvugira abarengero b'iwabo bapfunzwe mbega iyo nyifato yiwe muyakiriye gute mbega hoho iratahuritse gute. Akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwinonkera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhara wa WhatsApp natwandikiye kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 reze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukaye ko cari igice c'amajana 854 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho gutaha. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.